Iyo umukristo Satani amugwanije afise imihigo n'imigambi yo kumusubiza mu vyaha, uwo mukristo agashikama mu gakiza akihangana akanka gusubira inyuma mu vyaha. Mu kiganiro c'ubushize twaravuganye ku kuntu hari abo Satani areka mu vyaha byose bakamutsinda, mugabo nawe akugarira ku cyaha kimwe canke kuri bibiri akabanesha kuri ivyo. Babandi usanga bakorera Imana, babandi usanga ari abakristo mugabo bafise ivyaha vyama vyabatsinze kimwe canke bibiri vyama vyabizingiyeko. Ijambo ry'Imana rivuga kuri uyu muntu ni ukugerageza akagwana uko ashoboye kose akakigira umutwaro ukomeye agasenga, n'icyo nacyo cyasigaye akakirandura nk'uko ibindi byose yabiranduye, kuko bishobora kuzomubuza ijuru cyangwa mbere iminsi yose abigumana bimubuzinigisha itari mike n'ubutabazi butari buke. Imana idufashe cyane. Kuri uno munsi rero ugira kane turakomeza kuri babandi nyene vanka kuneshwa na Satani ngo basubire inyuma mu vyaha bakaguma mu gakiza ko bamenyanye n'Imana kandi bakarahira bikomeye bakemera bakihangana, vyanse ko Satani basubiza inyuma mu vyaha burundu. Ubundi muce nawo uretse babandi usanga hari ivyaha abasigira akabanesha kuri vyo kimwe cyangwa kuri bibiri, hari abandi nabo atera guhusha intumbero yo gukorera Imana kwabo, ha gukora bahimbaza Imana, ha gukora ngo bashimwe n'Imana, bagakora bagomba gushimwa n'abarongozi b'ishengero. Ugasanga ngo yuko pasiteri amushima, agomba kunezereza ishengero, agomba kunezereza abantu, mugabo ntashire umutima ku kunezereza Imana yamuhamagaye. Imana idufashe cyane. Abo iyo bacumuye ubwabo ntibihana, iyo bihanye naho bihana imirenzako, kuko bibaza ko bosuzugurika bimenyekanye ivyabo cyane ko botakaza ubwizigirwa ku bakozi b'Imana babarongoye, bigatuma bahitamwo kunyegeza canke gupfukafuka ibyaha vyabo. Murumva no mayeri. Imana idufashe cyane. Wumve kandi utahure neza mwene data, iyo ukora igikorwa cy'Imana ugomba yuko abo mugikorana bagushima canke abakurongoye ku rusengero bagushima. Uyu n'umutego ukomeye cyane gose wa Satani, n'amayeri akomeye cyane gose ya Satani, kuko nivyashika ukagwa mu cyaha bizogutera isoni kandi bizokunanira cyane gose ukwatura ngo usabe imbabazi, kuko babandi ugomba ko bagushima uzobona neza yuko noneho agaciro kawe n'iteka baguha bizoba bigize nte bipungutse. Ariko umuhigwe ni ukora agomba gushimwa n'Imana, kuko Imana yo iradutahura ko turi abanyantege nke. Niyo ukoze icyaha Imana irakubabarira atagahigihigi, ariko nimba ugomba gushimwa na Reverend Pasteur wanyu uri umwarimu cyangwa uri umupasiteri cyangwa uri umuririmbyi cyangwa uri umusenzi ugakora icyaha, niwagenda sha wagombye kunezereza uwo muntu, uzotanga ryo zokubwira ati ye wowe wavugije ishengero rigafashwa, niwe wivye, niwe wasambanye, urambabaje cyane gose. Uzokumva kubwira amajambo kuvuna, uzumva kubwira amajambo agucinege, kuko abana b'abantu n'abana b'abantu nibatahura nibamenya. Ariko waraho Imana, nimba ugomba gukora unezeza Imana mu ntege nke zawe. Ya ndirimbo bivuga neza ngo ni data wa twese mwiza azi intege nke zacu, ariko abantu bafise ukwikakisha. Rero uyu n'undi mutego ukomeye na yandi mayeri Satani akoresha. Iyo bimunaniye yuko aguta hasi aguteza ubwibone, iyo bimunaniye kuguteza ubwibone aguteza guhusha intumbero. Hari n'abandi bikakisha. Jewe ndi pasiteri ntacumura, ugasanga yaguye mu cyaha cyo kwiba cyangwa yanatukanye byamugoye aratukana, mugabo yikakishije mu mutima yase guca bugufi ngo atunganye ubugingo. Ni pasiteri. Ukagomba uko kwikakisha maka Yesu Kristo agarutse ugiye mu muriro, ukagomba uko kwikakisha makurupfu rugutwaye upfanye icyaha mu muriro. Bamwe bateza kwikakisha aribwo bwibone, abandi nabo akabatera kwitonesha ariko atari ku Mana, mugabo bakitonesha ku barongozi babo. N'abanye niyo bakoze ibyaha ntibihana, kuko bwa buto nibwiwe ku murongozi wiwe abone neza ko bwagira ibibazo. Aya niyo mayeri Satani yakoresha. Musuzume murabe neza, naho utasubiye inyuma mu byaha, ni muri mu rusengero ugenda bene uku uri umunyabyaha mu bandi, Yesu niyaza azogusiga, izamba niyavuga uzomaramara. Haranira. Imana idufashe cyane. Haranira urondere kandi uniganire kwemerwa n'Imana. Nimba uri umuririmbyi haranira kwemerwa n'Imana.
nimba uri umusenzi, nimba uri umuvugabutumwa, nimba uri umurongozi w'ishengero, nimba uri umwungere w'ishengero, haranira kwemerwa n'Imana. Kuko niba haranira kwemerwa n'Imana, uzokwibuka icyo amajambo y'Imana akubwira, uzovyitondera. Kuko abitondera babwizwa n'ibyagezwe n'Imana bose niba Imana yemera. Mana dufashe cyane. Mbaye kazirigira kandi bakundwa b'umwami, kuri mwebwe ari ryambere tubana. Ikiganiro ni ijambo ry'umunsi. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Irade Ndiho kubwayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Navuze ibitari bikeya mu ntangamarara ya kino kigwa cy'uno munsi. Turasoma amajambo y'Imana twihuse cyane kugira ngo byose bigende neza. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi igice cya 32 rimwe kuri 2. Dusome no mu gitabo cy'Imigani 28 kuri 13. Turahera Zaburi 32 rimwe kuri 2, havuga ngo hahirwa uwahariwe ugucumura kwiwe, icyaha kiwe kigatwikirwa. Hahirwa umuntu uhoraho adaharura ko kugabitanya, umutima wiwe ntubemwo ubugunge. Imana dufashe cyane. Imigani 28 kuri 13 havuga ngo upfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko ubyihana kabireka azogirirwa ikigongwe. Dusenga Imana. Mana byirukiro bw'amahanga, uhoraho se umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kwiri ijambo ryawe rigira kandi no kuri kano kanyu turonkeje. Rihezagire, rivugutire kandi rikomeze gose. Uhezagire n'imitima mwami Imana iryumvise kandi uyihe kuryakira. Haba mwami Imana reka ijambo rya Imana rishitse ubugombe bwa Imana muri twese. Mw'izina rya Yesu Kristo, amayeri y'umugwanizi natsindwe, imigo n'imigambi ya Satani ku bwoko bwa ibitero, imigabo ariko aragabira mwami, ibyo ariko arakora byose ndabihagarikije mw'izina rya Yesu Kristo. Kwishengero ryawe, ku bakozi bawe, ku bwoko bwawe, reka Satani atsindwe mu byategura byose, ariko ijambo ryawe ribana ubushobozi n'ububasha. Icyo ugomba gikoreke ni mwiza Yesu Kristo musabye nizera. Amen. Ndiko babwira ngo hari amayeri menshi y'umugwanizi kuri umwe wese bivanye n'umwanya arimwo. Satani afise ukwiyorobeka gukomeye cyane, gusa afise ubwenge bukomeye cyane gose. Wamunanira mu nguvu, kamunanira mu nkomezi, kumbura kuko ufise amasengesho menshi, ariko gerageza umuneshe no mu bwenge. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo mubane ubwenge nk'inzoka, mwicishe bugufi nk'inuma. Mani dufashe cyane. Wijya guca bugufi n'ibyo, ariko ubana ubwenge. Kuko mugwanizi Satani agerageza uko ashoboye kose mu nzira zose ngo akuneshe. Nimba mu kunyinyurana mu ngomezi waramutsinze ukamuta hasi, mbega mu bwenge naho raho neza. Satani yakoresheje ubwenge n'abapasiteri abata hasi. Satani yakoresheje ubwenge n'abareverend pasiteri abata hasi, abapotre, ababishopu abata hasi. Iyo aje kumure mu ngomezi akagenda na tombora mbi, akagusanga uvuye mu masengesho yo kwisonzesha iminsi 3 cyangwa 4 utajya utanywa, uramukumbagaza. Mugabo iyo akoresheje ubwenge, hano benshi barahanesherezwa. Navuze ngo uno munsi ikigo turiko ni cyaba bandi Satani yakwegeye mu byaha bakanga gusubirayo, bakigumira mu gakiza. Mugabo either akabateza ubwibone cyangwa akabateza gutona ku bantu, gutona ku barongozi, gutona ku bungere b'ishengero. Abantu nk'aba rero bafise ubwibone, bahagarara ku giti cyabo kuri titre yabo, ndi pasteur, ndi mwarimu, ndi diakoni, ndi jenama, ndi dirija muri korale, ndi kontagita muri korale. Urumva agagara ku cyubahiro ciwe. Uyu iyo bishitse gakora icyaha biranga ko cyatura, kuko cya cyubahiro ciwe yimvira yuko coba kigizene gisuzuguriza. Babandi nabo kandi barondera gutona ku bakozi. Urumva ni mwarimu agomba gutona kuri pasiteri, ni diakoni agomba gutona kuri mwarimu, ni jenama agomba gutona kuri diakoni no kuri mwarimu no kuri pasiteri. Urumva ni kontagita agomba gutona kuri dirija, agomba no gutona ku bakozi mu rusengero. N'umudirija w'ikwaya agomba gutona mu rusengero, bimenyekane neza yuko ari umuntu aciye bugufi. Pasiteri amubone neza ko aciye bugufi, nihagera ko basengera abandi bakozi ave ku budirija aje ku budiakoni. Mari tubabarire cyane. Nakubwiye ngo ijambo ry'uno munsi icyo rikubwira neza niki: uharanire kandi uniganire kandi urondere cyane gutona ku Mana, kandi ntugashire imbere icyubahiro cyawe. Reka muri byose ukora hubahishwe Imana. Nivuga butumwa ryawe haranira kubahisha Imana no gutona ku Mana. Mu kuririmba kwawe, mu kurongora ishengero, mu bikorwa by'Imana byose ukora, uharanire kwicyubahiro cy'Imana bari cyo kimenyekana, izina ry'Imana rivugwe rishemagizwe, kandi urondere kwemerwa n'Imana. Kuko niba urondera kwemerwa n'abantu, ibyaha byawe uzobibahisha kandi ntibazobimenya. Pasiteri uzomunyegeza ko wiba cyangwa kusambana cyangwa gukora ibindi byose bizira.
ntazobimenya, azoguma avuga ati uyu ni wa mukozi nkunda cyane, azogushira mu mababa yiwe ariko ni pasiteri. Aho rero ubutagize tombora mbi ngo bari pasiteri asenga Imana ibimwibire mu nzozi yaryamye, abone wa mudiyakoni wiwe ibyo ajamwo byose, arindire ko wihana bibure kandi yarabibonye mu nzozi. Hano Imana irabahinyurira mu mutabizi. Komeza ubifuke, ukora ibyaha urundarunde wange kwihana, wiyumvira ngo ugomba kugumana ubutoni. Ariko nimba uwo pasiteri ugomba gutonako ari umunyamasengesho, ari umuntu uko gahagaze mu kuri, Imana ntibura kumwibira amabanga y'abakozi bakorana igikorwa cyayo umugabo adahagaze neza. Imana ashaka kumbwira tumviriza naka mwarimu naka cyangwa diakoni naka je nama naka ngomba nkwereke ingeso agenderamwo. Mwijoro yiryamiye arangije gusenga no gusengera byose no kuragiza Imana byose, agiye agaciro kamutwaye, Imana ikabishira imbere yiwe byose. Nimba ari umwongere w'ishengero cyangwa pasiteri cyangwa umukozi w'Imana ahagaze mu kuri, hama rero akarindira kumbura ku munsi wa gatandatu cyangwa kuwa Mungu. Benshi bakunda kwihana kuwa gatandatu no kuwa Mungu, ariko buryo umukristo w'ukuri yihana iyo agicumuye, iyo agikoze icyaha. Ijwi rya mwe yararibira muri we rikavuga ati muntu w'Imana, mwana w'Imana uracumuye, akarondera umukozi w'Imana agaca bugufa katura, naho abatari kuwa gatandatu cyangwa kuwa Mungu. Mugabo iyo bibuze nuko uwo mwungere cyangwa umupasiteri yaraye mwijoro arabishurirwa, yego marakurindiye kuzinduka mu gitondo kwatura wabyanse, ko namutelefona kuri telefone uti pasiteri yamara jewe nagize ikibazo ingo ntabare, yabuze na telefone. Kuwa gatandatu ubutumwa bwiza buravuzwe, ijambo riravuzwe neza gose, amiga ararangiye ntunamukebukanije, kumbure ntiwahaguruka mu ishengero ugende kwihana imbere kandi uri mwarimu ari bubaza abandi. Imana idufashe cyane. Indwi ya mbere ngiyo, iya kabiri, ya gatatu, Mana y'ikigongo. Usuzume urabe neza igisumba ibindi byose, naho Imana itovyibira n'akabanga ngo ivyibire abakozi b'Imana bakurongoye mu rusengero, ariko ubwayo irabizi. Kuri babandi uratona, ariko ku Mana uri uwo munsi y'abandi bose. Ku Mana ufise ibyikugayako n'ibyikuregako. Kandi umuhigwe ninde? Umuhigwe ngo nuwo uhoraho Imana yahariye gucumura kwiwe. Umuhigwe n'uw'Imana idaharura ko kugabitanya, umutima wiwe ntubemwo ubugunge namba. Uyu ni umuhigwe. Raba suzuma ingeso zawe. Abantu barashaka kuba kwituwera kuko bo babona inyuma gusa. Uri kumwe n'abantu ni haleluya amen, ukaramutsa uwunamye wicishije bugufi, ariko ibyo ukorera mu mbisho ni ibyaha kandi Imana irabibona. Kuri wowe nabwo umuhigo ku Imana igahurura ku ibyaha. Kandi igituma kurondera gushimwa n'Imana bigira ikimazi, igituma kurondera kwemerwa n'Imana bigira ikimazi, nuko iyo ukoze icyaha uvuga uti ngaha ya misiyo yanje irangiritse. Ku Mana na kino cyaha zishobora kwemerwa, ku Mana na kino cyaha zishobora kuba umutoni wayo, kabana ishaka ryo kwihana. Ariko iyo ugomba kwemerwa n'abantu, ibyaha urabipfukapfuka, urabinyegeza. Mu ijambo ry'Imana gabivuze neza mu Migani 28:13 ngo upfukapfuka ibyaha byiwe ntazoronka umugisha, ariko umuhigwe n'ubyihana kabireka. Ayo rero niyo mayeri ya Satani ku bantu, kugira ngo kumbure bagume mu byaha. Naho wanse gusura inyuma mu byaha ngo uje mu bisi iyo wahoze, ariko ibyaha ubandanye ubikora kandi uri mu rusengero, uko nako nukuzimira. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo urubanza ruzohera hehe? Mu rusengero. Urubanza ruzohera mu rusengero. Hari abapasiteri bakora ibyaha, hari abaririmbyi bakora ibyaha, hari abarimu n'abadiyakoni, hari abakozi b'Imana bagendera mu byaha, hari abasenzi barongwa n'ibyumba by'amashengero bakora ibyaha, hari abavuga butumwa bacumura. Niyo mpamvu urubanza ruzohera mu rusengero. Imana idufashe cyane. Rero bamaso, urubanza nigwahera mu rusengero utazogaragara nk'umutsindwa,
ariko uzatsindanishirizwe. Yesu Kristo akungirire neza cyane. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp canke mu yandi magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kwerageza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ryo munsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo, uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho ubutaha muzigamwe cyane.